twavuze ngo twiteze Uburundi, twavuze ngo iki rimwe kabiri gatatu, twiteze Uburundi buteye imbere, indege zigahinda n'imiduga igahinda, imashine zigatigita amatere n'agakwegana, hose hasasagara ibisagara, Uburundi busayangane, uwabike agendane umuriyoni. Ako n'akarorero k'akantu gatoyi. Oyesi nkuko bisanzwe twamaze kwishikira muri rwa rugendo turimwo mu ntara yagutse ya Burunga, neza na neza mu gisagara ca Makamba, ahasanzwe hari umugwi wa Peace of God washoboye guhiganwa muri rya higanwa ry'inkingi z'imbona kazoza first edition. Ushobora gutahukana ikibanza ca mbere mu ntara yagutse ya Burunga, ariko mu gihugu ushobora kuronka amahirwe yo gutahukana ikibanza ca kabiri. First of God, karibu kuri micro za Dikobu TV. Murakoze. Ego, First of God, mu mwaka uheze mu higanwa ry'inkingi z'imbona kazoza mwarahawe ubushimwe mu ntumbero yo kubafasha kwiteza imbere. N'uyuhe mugambi mwakoresheje ubwo bushimwe? Murakoze kuduha ijambo kandi murakoze kutugendera. Mwaje hageze umugwi wacu wa Peace of God niko hale haraho ukora witwa kukurikirana ivy'akaranga ukitwa tukagumeko. Uwo munsi rero imbona kazoza zitugendera natwe tukaca tubimbona kazoza nyene. Twarahiganywe twitwa kohale, turaririmba, tugirirwa amahirwe yo kuba abambere mu ntara ya Burunga, hanyuma turonka agashimwe k'imiliyoni 3. Turi umugwi w'abantu 44, nukuvuga abana 40 n'abankadrere 4. Twari dukeneye cyane uburyo bwinshi kugira ngo dutere imbere, twarahimbawe rwose nitugendeye. None rero kubera ihiganwa ryaciye ryitwa final, ryaciye ribera i Bujumbura, turi mu ntara ya Burunga, ni kure ku buryo byadusavye uburyo butari buto, tofata yuko ihiganwa rya mbere ahubwo ryaduhaye déplacement. Twaciye dukota imodoka turamanuka tuja guhiganwa ku rwego rw'igihugu. Iyo déplacement rero ntiyabaye ntuko yagiye nko miliyoni 2, ariko icasigaye twagiriwe amahirwe tuba ba kabiri, tuca turonka izindi miliyoni 3, zica ziba nka 4, tuca tugira imigambi. Tumaze kugira imigambi twaranezerewe gose, turabatari bake. Erega izo miliyoni 4 n'umuntu umwe usanga zitamukwiye, ariko turi abantu 44 twaragerageje kubera twari twagize umugambi imbere y'igihe. Tureshurwa mugabo tweshuwe, nukuvuga twarayobewe kubera ingurube twari twororeye hamwe turi umugwi zarapfuye zigeze kuvyara, kandi ingurube nziza cyane. Cha tubona rero n'abana tugiye inama ko twogerageza twagira umugambi ku mwana kubera bose ari abanyeshuri bagize bati gukurikirana uwo mugambi byo tugora ko ntitwatonda buri munsi, ariko tuwukoreye muhiri wacu, hanyuma umwaka uheze mukarabisha umusaruro, byo tubera vyiza. Abana rero twaciye tubahereza amafaranga, twaciye tubagaburira amafaranga angana kuri bose kugira ngo baje kugira umugambi. Abana bemeye ko baza korora inkoko, abana baroroye inkoko nko ngaha twashikiye hoho murabona inkoko z'uyu mwana ko ziteye igomwe. Abandi baciye borora udukwavu, benshi baroroye udukwavu, umwe baroroye